Uno munsi kujabuka ikaburimbi n'amaguru mu gisagara ca Bujumbura bisigaye ari urugamba rutoroshe, kuko hakiriho vyinshi bihungabanya uruja n'uruza bigatuma amasanganya abandanya kwibonekeza ku bwinshi, aho ingendeshwa zidasiba kwiha inkumbi. Twovuga ko mu bice vyabujijwe gushikamwo ingendeshwa z'amapine 3 n'iz'amapine 2 hoho bikigendeka. Ahasigaye usabwa gutungwa nayo wameze, kuko abenshi mu batwara ingendeshwa batemera guhagarara, mbere hari n'abatagabanya umuvuduko ngo ab'amaguru barengane. Nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rw'umuryango utabara imbabare Croix Rouge Burundi, bimwe mu bitera amasanganya mu mabarabara mu Burundi harimo amabarabara ashaje, imodokari zishaje n'izigenda zifise utugorane, abatwara ingendeshwa batubahiriza ibimenyetso bigenga uruja n'uruza mu mabarabara, aho naho bigategwa nuko hari ababa bariko batwara ingendeshwa baborewe, abagendera ku muvuduko w'umurengera, no kuba abenshi muri bo baba bataciye mu ishure ryo kwigisha gutwara ingendeshwa auto école mu rurimi rw'igifaransa, kugira bamenye amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara, code de la route mu rurimi rw'igifaransa. Kugo rubuga nyene Croix Rouge imenyesha ko mu mwaka 2022 abantu bababa 3500 aribo bashikiwe n'amasanganya yo mwibarabara, nayo abarenga 400 bakaba barahasize ubuzima. Gushika uno munsi kw'isi yose abantu barenga 135 nibo basandaba bishwe n'amasanganya yo mu mabarabara ku mwaka, nayo ku mugabane wa Afrika abarenga 272 nibo bahitanwa n'ayo masanganya ku mwaka.